ugasanga bashaka kubona ko umuntu atifite confiance bavyumva nkamega abadada bashiki bacu ukamara nk'umwaka ushirako amafoto yawe y'abagenzi bawe baberewe turi kumwe no ifo imbuga muzikoresha gute ukabona umukobwa canke umukobwa cyane umukobwa aguma arondera abagenzi biwe baberewe bagize imanza babasirimu baguze imiduga abashirako we watishirako nespa jewe aba psychologue biga sinzi kigiye muri psychology babigisha ibyo imbuga ngurukana bimenye zerekana abantu nabo ukuntu bameze urumva jewe degitama nk'umuhinga muri byo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi ndi muhinga navyo nyene jewe nakoze societe muri 2012 ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi turayikorera aho nyene turakorera hakazi turatanga haba raporo turakora n'abantu tutazinanye ikoresha internet ikoresha ama email iragera ngahigeze ni cirore mu gihugu sivyo ndazi ico bitakoresha internet mu kazi kuryoherwa no kugira iki byose ndabizi rero ibi niko ndabwira biri fonde ndafise experience cyane kurusha abantu benshi muri ibi byo kunazikoresha benshi usanga bazi kuzikoresha mugabo kabaza ati none zimaze gucira amahera ngahe nabajya mwumva bitabaye influencer bande bose bashaka ati none we kuzikoresha how much money tumaze gucira how much partners zimaze kuzanira twege tumaze kuzana amabiliyoni y'amafaranga y'amarundi amamiliyoni y'amadolari mu kino gihugu kubera izo mbuga n'ubukayi twacariko mbere bo tugezweho sivyo rero kugira ivyo bikunde narakurikanye kuri izo mbuga zikora mu myaka myinshi yenda ndazitahura rero ndashaka kubona je umuntu nk'umukobwa cyangwa umudamu niba hari no bivuga abagabo bari yakire nta bintu byinshi byo ko muko zone umudamu le premier janvier ifoto ya mugenzi we ari ku diplome le deuxième janvier mu kwa gatatu mu kwa gushaka mu 8 aguma arondeza abagenzi bagize ama evenement ashire kuri statue ukazomurondera yuko nawe ashirako yari ni murima yavuye ku ishure ukabura l'idée c'est quoi soit ni bibiri ni mu activité confiance atimvira ko abantu nabo bojye bamubonye canke n'umuntu asakuza n'umuntu yinjira umuntu atagira ibyo akora aguma asiba ubuzima bw'abandi bantu ku buryo ibintu byiwe statue utayibona mugabo yamagerageza ko kandi kantu bashize ko nawe gasposting n'est-ce pas uzokumva ariko nakubwira nka tege turabahinga mu bikoresho imbuga ngurukanabumenyi turabahinga gose nari umuhari normal yomera gute umuhari normal ndabahaye ikaze ndabaramukije abadukurikirana kuri BMBC Broadcasting nizere ko meze neza aho muherereye haba bari ngaha mu Burundi abari hanze y'igihugu ndazi ko mudukurikira muri benshi imani bahezageye cyane kuko mudukurikirana ikindi naco ndabatumira ko ibi biganiro bya icazo cy'iterambere vraiment ntuzoze murabinegirija no kuvuga ko ikiganiro gitangwe mugira kuva gitangura basuze gupfumugira pose zo gusubira kandi uraba hari ugenze gushikuka imare kuko ni inyigisho iba yikwiye donc ubumvirije igipande donc message ntishika yose ngo yumvirize ndi kumwe kandi n'umuyobozi mukuru wa BMBC Group reka ndamuramutse hama baramutse namwe musanzwe muzi ko BMBC Group ari societe igizwe n'amasociete 12 akaba arongowe na Namarko David ariwe mushitsi wacu uno munsi reka baramutse rero hama dushoye kubandanya n'iganiro cacu uno munsi ndabaramukije ndakuramukije Katia ndaramukije kandi n'abakunzi bose ba BMBC Broadcasting mwakoze kuntumira murakoze namwe sujet y'uno munsi canke ikiyago c'uno munsi gishingiye ku kuntu mbega dukoresha gute imbuga ngurukana bumenyi mu kugira ngo dushobore gutera imbere ikiganiro cacu ni canzo c'iterambere imbuga ngurukana bumenyi biri mu bifasha bamwe hari bamwe bamaze gushinga intati je kugira ntera imbere nakoresheje imbuga ngurukana bumenyi nshobora kugera nawe ukoresha gute imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo ushobore gushika kwiterambere muyobozi wacu cyane novuga iterambere rya BMBC Group birahagaze cyane kuikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi hari ntaho maze kudushingira biciye ku ma video mwaza murakoresha ko byo byatumye kuva mu 2012 societe igira ahigeze mu 2025 mbega umu entrepreneur chef for wese yokoresha gute imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo ashobore kuba efficace kugira kandi nyine abayitire yego muri societe urabona ugiye kuri
ugiye kuri WhatsApp nk'abege mukiri bato umuntu abona anniversaire yani nyene muri ko makwita amabuji mutsatura nko uyu amagato sivyo si ibintu bibe kuko dala alafa ifa ko umuntu agira umunezero azokubona peut-être uri muturi tuntu no kwita personnel ferekana kuryohewe abandi nabo ugiye ku mbuga urashaka kubona ko bari deprime kabona umuntu amaze nk'indwi avuga ibintu byamababaje yidoga asakuza avuga ibintu abandi urashaka kubona yuko batifite donc nko kuri stat umuntu agahera rendi ashirako ubonye ahera rendi avuga nkaje abankurikirana kuri stat ziwanje barabona ukuntu barabona ukuntu ubunebwe donc ucu ntahura urabona shaka kubona ko nkunda akazi ko nshaka ibyo nkora kabona ko ndiko ndereka abankurikirana je ndimwo by'akazi naryohewe nkabivuga ariko hari nyene n'abandi ushaka kubona ko hari umuntu yamwinjiriye yashavuye ukabibona ku mbuga ugasanga ugashaka kubona ko umuntu atifite confiance avyumva nkamega abadada bashiki bacu ukamara nk'umwaka ushirako amafoto yawe y'abagenzi bawe baberewe turi kumwe no ifo imbuga muzikoresha gute ukabona umukobwa canke umukobwa cyane umukobwa aguma arondera abagenzi biwe baberewe bagize imanza babasirimu baguze imiduga abashirako we watishirako nespa jewe aba psychologue biga sinzi kigiye muri psychologie babigisha ibyo imbuga ngurukana bimenye zerekana abantu nabo ukuntu bameze urumva jewe degitama nk'umuhinga muri byo gukoresha imbuga ngurukana bumenye ndi muhinga navyo nyene jewe nakoze societe muri 2012 ikorera ku mbuga ngurukana bumenye turayikorera aho nyene turakorera hakazi turatanga haba raporo turakora n'abantu tutazinanye ikoresha internet ikoresha ama email iragera ngahigeze ni cirore mu gihugu sivyo ndazi ico bitakoresha internet mu kazi kuryoherwa no kugira iki byose ndabizi rero ibi ndiko ndabwira biri fonde ndafise experience cyane kurusha abantu benshi muri ibi by'ukuntu azikoresha benshi usanga bazi kuzikoresha mugabo ukabaza ati none zimaze gushira amahera ngahe nabajya mwumva bita ba influencer bande bose washaka ati none we kuzikoresha how much money tuguciye how much partners zimaze kuzanira twege tumaze kuzana amabiliyoni y'amafaranga y'amarundi amamiliyoni y'amadolari mu kino gihugu kubera izo mbuga n'ubu kayi twacariko mbere ho tugezweho sivyo rero kugira ivyo bikunde narakurikanye kuri izo mbuga zikora mu myaka myinshi yenda ndazitahura rero ndashaka kubona je umuntu nk'umukobwa cyangwa umudamu niba hari no bivuga abagabo bari yakire nta bintu byishije ko muko uzona umudamu le premier janvier ifoto ya mugenzi we ari ku diplome iyo deuxième janvier mu kwa gatatu mu kwa gushaka mu 8 aguma arondeza abagenzi bagize ama evenement ashe kuri statiyo ukazomurondera yuko nawe ashirako yari n'umurima yavuye ku ishure ukabura l'idée kwa swate ni bibiri numuntu atifite confiance atimvira ko abantu nabo buryo bamubonye canke n'umuntu asakuza n'umuntu yinjira umuntu atagira ibyo akora aguma aswiva ubuzima bw'abandi bantu ku buryo ibintu byiwe statiyo utayibona mugabo yamagerageza ko akandi kantu bashize ko nawe gashipostingi n'est-ce pas uzokumva ariko nakubwira nka tege turabahinga mu bikoresha imbuga ngurukana bumenyi turabahinga gose nari umuhari normal yomera gute umuhari normal urumva kwanza imbuga one power byo kuzikoresha kumva kagera dukoresha mu kazi mege muzikoresha mu kazi kuko zibaha amahera duhemba dukoresha mail tugakoresha WhatsApp tugakoresha Twitter n'ibindi tukazukora kwa kazi tukazonka ko bakiriya tukazitangira ko amaraporo tukakoresha ibindi nabiri mugabo hari abantu mu byukuri batazikeneye umurimyi akeneye petete mugabo ntawe utazikeneye kuko n'utazikoresha mu kwerekana ibyo yakoze ashaka kuzigirako hatege ntitukoresha gusa mu kurondera amahera tukadukoresha mu kwigira ko ibintu tutazi by'ukuntu tubaka amazu by'ukuntu dukora ibintu nabiri urumva mbere abantu badakoresha imbuga ndagishika ko byo kwikinyibutsa
n'abantu batazi naho isi igeze bari muri yanga bati igihugu cyacu kiratera imbere kubera batazi aho isi igeze muri kino gihe rero mugabo mu bantu bazikunda kuzikoresha bisiguriye imbuga nibadukoreshe mu kwiga sibyo hanyuma bagerageze kweri numva navuze kuntu kwe tubabona twege abahinga mu byo kuzikoresha urashaka kumubona uwo muntu uzokuba kugira ngo hewe mwene mirashanga rero kudurekana ngo sibyo ngo ni bibi ngo azokuroga ngo azogira iki abarundi woba wijamye ni bakoroga wowe bashobora abantu bonga urumva abo bantu nimba badashaka kwerekana ibintu byabo badashaka kwerekana ko bagize mariage ko bari n'umurima ko basoromye ko bavuye kwishura rose diplome ko bagize iyo dote ko bagize donc bagize anniversaire bazikora bazibsimbaza je nta anniversaire mpimbaza mu byo nemera urumva simbaza anniversaire mugabo nk'abigira ibintu byabo badashaka kubyerekana niberekane rero ko izo mbuga bataziremera kazizigiye bareke kwerekana ibyo abandi bakoze sivyo nakwetse cyo bisigura byerekana abantu batifite confiance canke babanebwe atavyebwira bakora bo kwerekana canke naho abantu batari productif abantu basakuza begizamira kumwanya ubuzima bw'abagenzi babo bamwe bamenya bati nakayaguze imodoka nakageze muri ibi nakagiye gutembera bamwe bagerageza shake juru bamenye ko David SK yanzu yibakayimaza SK ya modoka ya komanda yishikanye SK ya project kwategura yarahejeje ubu atakindi kintu barakora kuko no ngaha barahari abantu atakindi kintu bakora atari kwiguza ngandi bantu ivyo jambere rero imbuga urashaka kuja kuri nko kuri Google ubo hariho na intelligence artificielle ukagenda ukaronderaho ubushakashatsi ukagwigisha kuba umurimyi mwiza umwubatsi mwiza umworozi mwiza umunyamideli mwiza umunyakazi mwiza ukamuhesha makuru mwiza atakintu na kimwe waruzi ukaza muri desomene uri ikashi kubera wigi ufashe ordinateur ukayikoresha neza akazi kagenewe urashobora kuja kuri iyo nuze ya kuri Facebook ukakura partenaire beza badakugura ibintu ukora ukakura partenaire beza ibintu byinshi twe turi ntahe yigendera cyane cyane BMBC bivuge ko nka BMBC ni ikintu kirasanzwe twebwe mu turi ku mbuga mukaza ngo tuje dukora kandi twakibere ku kazi kandi ikindi naco ndakunganiye gatoya urabona nk'abantu bashobora kugira nk'ama commentaire ugasanga nk'umuntu kugira ngo abe motive n'ikintu c'umuntu chapo ati produit y'umuntu ati kandi abe commentaire akora nka commentaire 10 zose nizimu donc nimbi mugabo ugiye kuraba à l'intérieur abagiye inbox bashimye ya produit ugasanga ni igihumbi donc réseaux sociaux hari fast terekana ndashatse kuvuga no kuvuga naho dukoresha imbuga ngurukana mumenye niza wa pro nyene yego sivyo mwatege kuri Facebook cyo kuri YouTube twega bakiriya bacu ntibigera bahandika yego nivyo nashatse kuvuga urumva ari n'ikintu nico nyene arakoze kazi kuri réseaux sociaux hari abantu babona hakaro mitagato umva je no muhinga sinababwira bijya bintu mwandika ko ukunda byakira je ndazi kunda bidandaza zavuye commentaire nziza zaba zijyambi ndazi cyo bisigura kuba turaba mugabo ico nzi ico ni gake abakiriya bacu bavuga ko ziyambuga kuko wewe urandaba uri nk'umujene ukaraba no batsinze kuri Facebook kashaka ifoto wewe urumva umwana hiri muto canke umadorisa canke w'umuniversitaire ivy'amazo ndiko ndakubwira nka histoire atavyuze aroke umupatro umumama akeneye kubakisha muri BMBC we ntiyumviriza byo kurumviriza ntanumviza ko nihenze mu kuvuga navuze ijambo nabi we yumviriza ko dushobora gutanga izo service n'est-ce pas ugacuta rero ugakomanta ukavuga ati BMBC ni nkubaka nk'i Dubai mashaka mu bihebe ni nkubaka muri Amerika karorero abantu bariko barabajya ama commentaire bachavuga ati nimba nanje boza banyishura nka BMBC sinzosubira kushika ikintu kuri rezo nishabinshi intege kirumvikana natwe bijya rero natwe niho kazi kacu baba bariko barakora akazi kabo hari abandi tuba tuko turavugana rero inbox ivyunguka mani donc frambu wewe wandika uvuga ngo BMBC iyo nzu mwashyize amarangi mabi BMBC iyo nzu mwayihaye amabati atameze neza forme mbi kumbe nyene yariko avuga ati ivyo nivyo nashaka kumbe ubundi mukiriya we twabyese bikeneye yariko avuga ati none nanje
konta kwigira gute kirumvikana umwe wese muri rezo sosiyete akora mu cyashaka mugabo nifuza ko abazikoresha hanini nibakure nk'amahera nka twebwe turi kumwe uri umurimyi genda uhigire uronderaho abaparteneri uzoshorera ko ivyo ukora wimbura amavoka ukoresha Twitter ronderaho inganda zihingura nk'amavuta ronderaho amasosiyete ayadandaza ayatransporta amahanga kirumvikana mureke ko haja kuraba amakuru nisako nkuko ama space atinjiza mu yareke ama live atamujeza amahera mu yareke kuko twakura amahera menshi turi groupe tundara abantu benshi twakura abakiriya benshi nkene mu partenaire nkene kuvuga no mushiranganje mu mahanga sinondera nimero yiwe ncanganga cyane namubwisha sivyo direct bwo nyene nkene kwandikira presidence ya handi mu kindi gihugu ni direct yo ngaha mu Burundi ni direct nkene kwandikira ministere yo ngaha ni direct mege nagiye muzi ngo umuntu akoresha internet ngo babuze ibyakora hariho n'abantu bamwe bamwe ngabateye imbere harimo n'abategetsi mbabari bona perezida akoresha imbuga perezida ngaha iwacu sona excellence basa ndashimiye n'umuhisi Peter Nkurunziza zikoresha nagiseke zikoresha na Kagame zikoresha na Samia zikoresha barandikako probably baranaraba bakiyabira makuru bonyere ubwabo yo nsakanye iyo basakanye ndemeza ko batozigumako kuko naje sinozigumako nk'ibinjeje ntari president njeje bikeye sivyo mugabo urashaka kubona umushikiranganje yanditse ngo canke umugudatunga nga canke umustar bigabo umustar bitazikoresha mugabo urashaka kubona abantu bateye imbere ngaha ariko andika ngo je umwana ambesheye bora matari ngo je ntavuga nkoresha guje ngara wandike gutyo kandi peza zikoresha adutwara yagushizeho nespa ni mudukurikane muri kuntu muzikoresha rero umenye kuntu muzikoresha kuneza ona hariho communication ya igigwa n'intara dukakara mu Burundi igwa n'ubushikiranganje igigwa na nini commune na zone kinaka n'umutima monaka ivyo nibibuza ko abajya abantu babirongoye bagira ama adresse ama profile yabo personnel kuko imbuga sikino banale nko kuri Twitter birafasha cha gutaginga gutyo onye bakubeshe ukabona kugira report ati uyo muntu batagira si jewe rero we nimba uri gouverneur wo mu Burundi ukavuga yuko wewe bakubesheye ivyo bakuvuze ko wanditse ikintu kuri Facebook rezo social atambuka ukoresha fuvuga uti jewe kijya kintu banyanditse kusije nacanditse je nkoresha urubuguru iprofile yanje niyi mugabo ntiwandike ngo je nkora Facebook nkoresha no Facebook ikoreshwa na Bill Gates ikoreshwa na Obama nande ntiwandike ngo Twitter nkoresha zikoreshwa na naka ntuvuge ngo n'est-ce peut-être YouTube kubera mugabo nazo nyene hari aba chef mu bigo bitandukanye bamaze kumenya ico bisa rezo social bazikoresha kugira ngo bamobilize bamotive basensibilize abantu rero urumva nimba tugeze ahantu abantu bavuga ngo abantu bamenya ko nkoresha ngo Twitter ngo baca ngo babona ko ntari seri urumva turi nyuma cyane abandi ni degita aho nyene hanyuma ikindi kintu gihambaye cyo byeke amarezo social n'ibindi byose bijanye none umushefu dufate nk'ubu urabona nka perezida ashaka kunoma umuntu mwareba na munyu no nganda yibona uzona umuntu yanditse kuri Facebook ati kuri Twitter ati ndashime mukuru w'igihugu yanomye kaza perezida ati twavuganye na perezida mu naka twavuganye neza yego akantu karakenewe niba nihenze mbega intamba mu rugamba barigeze gutsinda mwaka uheze president chagira retweet acandika na caption hejuru aba felicita gica bari ikintu ciza ushobona yuko yafashe umwanya araraba abyanditse kuri presidence no yabyanditse yiwe abashize kuri Twitter ya presidence sinye ya president yanditse ko navuga hamwe atabigeze ku izina ryiwe ibitanga morale umushefu aragiye no kumoraliza abajejwe rero babone bati yo PDG yavuze ibi nibi yaryohe canke yashavuye avyo dufate nk'ubu dufate uri ukora dufate nk'aba bakora nk'ibintu bya gym hari abantu muri Afrika y'Epfo sinzi ukuntu babita bakora bagira babakoci b'abagore bajya bagirisha abakoci abagore kugira ngo bagire ibisusu binini urabibona
nkujya urabona aramaze kuba celebre cyane kuburyo aje no mu bindi bihugu sivyo yaba rezo sosio nzikoresha ujya kuyabeshejeho na rezo sosio ni ukuvuga ingene bisigura iki kuvyerekera rezo sosio ababona ari ibyaha kuzikoresha nibareke kuzikoresha mu kugira bagira amatohoza y'abantu udakora muri renseignement uza kwirirwa kuri Twitter uri ibintu abandi bari kutegera bandika urondera turi kumwe ego petete urondera amakuru mugabo nko kuri za WhatsApp wasanga umuntu ntasatashirako ariko niwe wa mbere baraba statue agaca ikopya agaca arungikira abagenzi wa muntu ngo reka wa muntu ngo vyase wa muntu ngo aguze imodoka shasha akama muri ibyo bintu nyene ubwo buzima buraremereye mudafise liberté yo kuvugana nk'ibyo mujejwe igire mu kazi yumva ivyo gusakuza abagenzi banyu ibyo bari mu misi yose umenga naye mubagira iki none ko umuntu ushaka kumara umwaka umwandika ko ibyo yashize kuri tati n'undi ugahera ntagisha hinduka cyatomowe hanyuma nk'abadada abadamu abakobwa none kujya kuntu mukunda gusakuza nukuvuga ivyo uko umara umwaka ushirako amastati y'abandi bantu b'inshuti ziwawe utegera wishirako vyerekana ibintu bibiri canke bitatu wewe swate nta mpuzu ufite zo kwambara zimeze neza tugira ubegwe hanyuma abantu bakubone canke ntitwenga neza sivyo canke urafise akantu kakamuga hantu canke urafise n'est-ce pas ntibifitiye confiance canke uri umuntu w'urusaku yumva nyine umenga uvuze abandi bantu urakora ikintu ariko ntituri oblige no guposta ubundi oya urumva ivala reka guposta iby'abandi bantu reka ntisi kuri kazo je na umva oyiposta mugo urumva ukunda bayitahura ubwizane naka ko yari yagiye kwishura yabaye wa mbere ko atatwetse bariko baraserebura ko yari yagiye muri mariage ryoshe ko yari bagize anniversaire abazigira kirumvikana ko yari bagiye kwina umupira bagatsinda ko yari ko nzi afana itimu yinaka ko tamubonye none ko yerekanye abandi bantu watigira yishirako n'est-ce pas urumva ari ibintu vyerekana abapisikologe bazora biraba ufise je n'abana banje bakura bizofasha kubaraba ukuntu batahure urumva nuko rero murakoze je neza ko rezo sosio imbuga internet twe tuzikoresha mu kurondera amamiliyaridi kandi turayaronka n'abandi babireko abandi bose babonereho hanyuma abantu biyumvira ko ari abashefu bakomeye abategetsi bakomeye ko ari abantu bateye imbere rezo sosio canke internet ari ibintu bisuzuguritse ahubwo ntibazi nyine ntibazi naho isi igeze n'iryo terambere biyumvira nta n'iryo bashitseko ibintu bita imbuga uzobona kuri Twitter we ministere nka ministere ya justice sindaraba ko igize wewe ugize X page X canke Facebook ya ministere udeza giteba gutama message ntama bakwitura bazoce bagukontakta we nyumviriza uri umushikiranganje hariho page ya ministere kuri Facebook cyangwa kuri Twitter ubosanga barayishizeho niyo gutangira ko gusa makuru party message desactive kandi ivuga ibintu atari public bidashana ko offense we ngumva mutaho ko nimbuga zikoresha mwebwe niumva ko abantu bagize ikintu na kontere yacu ico kintu cyari gutuma umuntu yituye umushikanganje akamubura yituye pedeje akamubura aca yitwara bitagoye ko arige bashaka kumuza kumushikira mugabo baca badesactive bakadegera party message ugira umuntu ntaze ashikira hanyuma baba shefu nabo bagacabwira abantu gutona bizambuga ntato dukoresha ura gutwambika iceye ura gututeza urubwangu ntato dukoresha ariko izo mbuga nizo bandi bakoresha mu kudenonsa sivyo izo mbuga zandi bakoresha mu kudenonsa ibintu ko hari igihe umushefu bari kure turashimiye cyane yego mutaraza turashimiye cyane kuvyeke administration mu Burundi abantu baramaze kujijuka benshi aho hariyo parti ya communication ibijejwe traitement y'ama réseaux sociaux gusa atakindi kintu nakubwiye ni umva sinavuze nabi naco umva kati ya uzugende urabe kuri kumanuze ya kuma réseaux sociaux y'ama ministère y'inzego zikomeye amwamwe y'inzego zimwe nini nga uzosanga parti message iri desactive usanga kaje ndi muhinga mu bya communication d'affaires je sindavyumva kuko jewe ndenisha jewe ngira amarankontre n'abagudatunga barutura n'ama societe mpuzamakungu ku masite yabo ku marezo sociaux yabo
sinumva ukuntu umuntu avuga ikintu public rero akenerwa n'abantu bari kure donc nkubora n'amadepartement no misaragoye parti matagiteza ko ari active donc abantu ni bagura ukuntu batahura communication communication rezo sociaux ni ikintu cyaje kugabanya amahera nakoresha n'ibindi byose donc si ikintu banal utagikoresha ntibaza gwateye imbere nguri munyacubahiro oya nturamenya hano tugeze mu byerekeye iby'iterambere murakoze cyane ndabashimira namwe mwese mwadukurikiye kuri MBC Broadcasting mu kiganiro cyacu icanzo c'iterambere amarezo sociaux twese turayakoresha ariko mbega uyakoresha gute cyane cyane muri business yawe mbega uraha umwanya abakwitura kugira ngo mushobe gukomunika uri umuchef bigenda gute muri departement yawe byinshi twabyumvise muri kino kiganiro nko namanda bivuga wumvise impanuro canke inyigisho ziri muri icanzo c'iterambere ntubisige ngaha mu kiganiro bitume umara umwanya gusa wari kurumviriza ahubwo bigusigire message ituma uhindura mu mibereho yawe aho baye aho ukorera murakoze ndabashimiye cyane namwe mudasaba kuduha impanuro nyinshi karibu kandi ku bintu ntazi notanga ko impanuro abantu barundi bakeneye cyane guteza imbere ukuntu batahura rezo sociaux na importance yazo vous pouvez tout gérer muko geneza internet najya amanama menshi mwumva kunda gutunganywa na hariya menshi n'abantu baba bananiwe kumaximiza les avantages de l'internet ya rezo sociaux ushobora kumetiriza results za communication moderne nouvelle technologie ubika amahera menshi cyane natwe turakora amanama ngaha hamwe mvanga hangiye mu mahanga ngiye gusinya ikintu kubera naje ibintu byose rero abantu nibatahure ko si ibintu bisanzwe oya si ibintu bisanzwe murakoze mugira ibihe byiza nimusaba kuntumira nzoba ndi hagufi murakoze cyane bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cyane hafi uburari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cyane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntatsuguruzuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50 BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabijya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.